Isaha 5 zuzuye neza tuvuye ku kigo c'itora ca Ekofondagano kiri ku mutumba Nyambuye twerekeje muri komini Sare tugendeye ibigo vy'itora bitandukanye ku kigo ca Ekofo Gishubi ya mbere kigizwe n'ibiro vy'itora bibiri. Isaha 6 n'igice hamaze gutora abantu 552 kubagera ku 627 basanzwe barahiyandikishirije. Kuri abo hiyongera ko abantu 12 bagizwe n'abanyeshure, abajejwe umutekano, abigisha na bamwe mu bagize ivyo biro vy'itora bahatoreye atariho biyandikishirije. Isaha 6:45 turi ku kigo c'itora ca Ekofo Rushubi ya kane ahanditswe abatora bagera ku 277 kuri ayo masaha, abagera ku 235 bari bamaze gutora. Ku kigo c'itora ca Ekofo Rushubi ya gatatu isaha 7:45 duhashitse hamaze gutora abantu 132 mu gihe handitswe abatora bagera ku 199. Aha abiyongereye badasanzwe biyandikishirije gutorera kuri ico kigo ni 25. Isaha 9:2 z'umuhingamo naho twinjiye mu kigo c'itora ca Ekofo Tenga ahanditswe abatora bagera ku 8,343 batorera mu biro vy'itora 17. Aha igitandukanye no ku bindi bigo vy'itora twaciyeko, bamwe mu batora bariko basubizwa inyuma hisunzwe insiguro bahabwa ngo nuko bacerewe, abandi nabo ngo ntibiyandikishije gutorera kuri ico kigo. Kuri ivyo bigo vyose vy'itora twaciyeko, inderetsi zaserukiye imigambwe zari ku kivi.